barundi kazi. FPI igiye mu matora izi neza ko hari abantu bayumviriza naho hari ubwoba. Warabigendereje uno musi na kenshi urabona ivyo abantu bavuga uko kudebukirwa twashanye gushobora guhera. Tureme icizere muri iki gihugu ciwacu kw'imbuto nziza ivamwo igiti ciza kikavamwo icamwa ciza. Duhagarike kwibaza ko imbuto nziza ivamwo icamwa hatabaye umwanya wo kumera, umwanya wo gukura, umwanya wo kwama n'umwanya wo gukomera, wo kwera n'uwo gusha. Uno munsi rero tugiye muri aya matora kugira ngo tubandanye duteragira, maze nyuma n'aya matora heze tubandanye tumenye ico turiko turarema kugera aho FPI izoshobora kwitoza inatsigura neza programme yayo uburyo igera no mu gufata ingingo. Barundi kazi, mugiye gutora rindi rikurikira, ndabipfurize gutora mutekanye. Murarekuriwe kuja iyo mushaka, kumviriza ibivugwa nk'uko twebwe twabigize tuti dukureho inkofero kugira ngo abantu ntibatinye kuza, n'ahandi turekurirwe kujayo ntawe twimiriwe. Mugabo twibuke ko kw'itariki 5 dutegerezwa gutora tuzi ico turiko turarondera. Guhereza iteka iki gihugu mu gutora abashinga amateka bazi ico bariko bararondera. Abashinga amateka mwebwe muzinanye kandi mwifuza ko babaserukira ku munsi w'itariki 5 ruheshi. Ubu Burundi bwihiteka mu gutora abantu b'ubuntu b'ubushinga ntahe n'ubugabo. Ntimusubire kugira n'ubwoba ngo mbega bazoyaharura. Birashika turamaze kuvyumva ko bamwe badebukirwa ngo n'ubundi ngo vyaraheze. Ntimugire ubwoba, ayo majambo ntimuyakurikire. Hariho n'abahora babigira bijya, uno munsi wosanga bahinduye nabo bagatora ico turiko turasigura. Imbuto itewe n'iyimera. Ivyakozwe kuva kera abantu bakabikurikira bakabijana mw'ibishobisho baravyigishijwe. Nuno munsi natwe nidukoresha inguvu turime imbuto tuzi. Iyo mbuto tuyirime mu bagenzi aho duca hose. Ntimugire isoni. Uno munsi umuntu wese usanga yifuza iciza, umengo kuba yaradebukiwe n'ivyo biza imbere. Reka gutinya. Abo bose bita amazina muzi, ntimugire ubwoba, bahera irya karata ry'umucungwe. Fata umwanya mubaganirize mudatinya. Imbuto ntitinya ivu. Ivu niryo ryakira imbuto rikayimeza. Yaco mutinya. Egera abantu bose mudatinya. Navuze ubuhise nti umunyu uryosha ibifungurwa ntushobora kungana n'ibifungurwa. FPI twaremye abagenzi muri iki gihugu twifuza ko bagira ubwenge n'umutima mu gihe boba bake kugira ngo bavyandukize igihugu cose. Aho mushika rero hose ntimutinye, injira mu mazu y'abarundi. Tugiye cane kugira kampanye ihagaze ku gukoresha uburyo bugezweho kugira ngo dushikire umurundi wese mu nziwe. Baba bategetsi batandukanye bari mu migambwe itandukanye, ntimubatinye, genda mubasigurire. Akenshi bakwegwa mu byo babonye kubera ivyo babemerera, bose bagakurikira bakisiga amagagwe kugira ngo bagende banezerewe gusa muri ivyo babona. Namwe ku kagoroba mu hingamo bashikire muganire. Kuba baronse imiziki ni vyiza, mugabo namwe bashira ijambo ry'iteka rifatiye kuri rya projet de société yacu. Ni mubashire engagement yanyu, bumve ko mutari abanyapolitike muri kumugwanyira ibibanza. Kuva hasi gushika hejuru turiko twerekana yuko urya wa mbere kuri liste n'urya wa nyuma banganya ubushobozi n'ubuntu
umwe aba imbere uwundi akaba inyuma kuko amalisita abaho nayo ubundi bose bari kwitoza aho bavuka mu masirconscription iyaba byari bishoboka. Mubimenye rero twese tuvyunganirane, reka kugira ubwoba. Abo banyamigambwe mwumva begere. Muri iki gihugu twarigeze kuva kuri independence gutwarwa n'umugambwe wamengo ntuzovaho, waravuyeho. Abatoye umugambwe ukurikira sabari bavutse nabavuye mu mugambwe wa mbere baja mu wa kabiri. Mu nyuma haraje uwundi mugambwe usubirira wakurikira, abawutoye sabavutse sabo wavyaye nabavuye mu wari uhari baja mu ukurikira. Nuno musi nimwitegure kumva ko abazodutora ejo sabo tuzovyara bari muri urya mugambwe nyene. Ntidukeneye kuzura amasade, igihe cyose kigira umwambiro wacu. Ntidushobora kwigana ibyabaye hirya y'ejo. Hariho benshi batubwira ngo nanaka yari yagerageje ngo vyaranse, twebwe ntituje kugerageza. Kuri kwishuri ritujana kwihangiro, ntituje kwigana abananiwe kuko ntituje gutsinda, uje kwigisha, uje kuba abavyeyi aho babuze.